aronka umugabo ko nyene kandi yaravyariye muhira na jewe ntaravyarira muhira ndamuhore hage rero yibaje ngo n'urukundo namukunze ngo ndambwiye amuzana nazo kwihenda amuzana gusa niyamuzana zoca ndamubwira urya musheri wiwe ndamubwira amakosa ya Diane ndamuvuge nabi Diane bizorangira jewe ndamumutwaye nibishaka kumvikana umuntu yavyariye muhira antange kuronka umugabo kandi ari mutoya wanje yaravyariye ngaha je ntararonka oya ivyo sishaka kuvyemera yihenda muzana ndamubwira Diane kari umumaraya ko afise ingeso mbi ko yakubise na mama atubaha na papa mani ndamuvuge bibi. Lydia. Sawa. Zanira maji yo kunywa. Sawa. Lydia nari nyotosha. Sana abantu nkamwe mubyibushe mugoma mushaka tugoma tubabombeka. Yego sha. Urabona Charlie kintu gitumye ndakwamagara skindi. Nagoma ndakubaza ikibazo. Ugerageje ukandaba. Ubona je ndi mubi. Sanje mbona uri mwiza ko sha abahungu ntibabona ari nkanje noko bitigwa hanyene kabisa aje nkunda akobwa bingiti pe niyo mbu umuhungu aya naba nimenga ni baja noja kuronde nini kubera ikishaka urabona Lydia jewe nyene ndakwamagaye kubera niyumviriye numva n'umutima wanje ngo ugeze kure numva kugira ndonka amahoro numva shaka kukuganiriza ikibazo fisi urabona ko wavuze ngo ndi mwiza afise n'ingiti ariko sha sindonka n'umuhunga nkana yamba n'abahora bandamutsa barampevye n'undi amukije tuvuganye kabiri ucumenga arasezeye ndakubwire Lydia numva afise ikibazo aha nariko niyumvira numva nabuze amahoro ndavuga ati basi iyo ntuma ndonka n'ubuntera inda urabona ko urya mwene wacu bamuteye inda kandi umuhira urabona ko babinezererewe umwuzukuru baramurera bamufashe neza nukuri nanje hamwe noronka n'ubuntera inda je basi noryoherwa nubona ko n'imyaka incanye nta mujero ufise usuko uyahasha yewe nahora nzire ngo ni je nkuzi bwa bundi rero najerega nta musherifi sesha uya burya rero nje narinzi neza yuko ari je fisi kibazo cyo kuba ntafite umusheri kubera jaho ndumu yanye naho ngaha ntibanambona baradusuzugura nawe mu rubajo je nta musherifi se n'ukuri mbiriza rero je ndigiriye mutona ko ndikorera kore sana ahubwo rero no guca ubwenge umva duca ubwenge natwe ahubwo turondere n'abadutera inda ntibazoduhambana ikara gajeho gamana nzoyitwara mwaruri ya rutora oya nzomenye ico nikorera sawa nanje ngomba cakenge Lydia ahubwo duca kenge buriye tugiye kuba abagenzi kuko dufise ingorane imwe turabona bifitiye abagabo ngo nta bwenge bafise duca kenge rero nawe rero uraneye amakenga jemana muri telefone uguma uhanagura uguma wifotora bita n'ibyo ubusa ko uya muri telefone nyene mba ndiko ndirabira udufilimi ku mafibi ku ma YouTube ndabudukuru nawe ubundi ntiwibaze ngo mba ndiko ndavugana n'umusheri nawe ngira rero no guca ubwenge ndumva dusangiye ubu tugiye kuba bacutisha duca ubwenge ndazi tuzomuronka rega muri kino gihe udaciye ubwenge ntushaka kuronka umuhungu mukundana ha tuzofashanya na kare ngo ubugirigiri bugira babiri ego sha sawa ariko mana yanje Jeffrey mandababaye ndumva nyine ndumva vraiment ngerageje kwiraba sindi mubi ahantu hose nciye bambwiye ko ndi mwiza ko mfise igisusu none je mana mbura umuhungu ankunda gute je sindavyumva ngira barandotse ahubwo nzorondera pasiteri asengera
Igire je usanga hashazaye. Kurondera ko Imana akamurera deliverance. Zabo. Beza. Kandi Istade. amahoro. Cyo numvise ko ari amahoro ko byo nta mahoro bise. Ndekumbwira ikihe kibazo ufise n'iyi ngorane muhuye nayo. Iyo menya nza mu kandi inyama kubwirwa bibara ko amase tukuri. Siri gutahura komvye kumbwira iki. Cyo nshatse kukubwira. Urazi ya mugenzi wawe Ezekiel. Ibyashikiye sinzi uko byumvise. Ndavye ingene bampanura. Ndavye ingene banyita ukampanura. Nkibaza ngo uranyanka. Nkibaza ngo nurwa nkufitiye urukundo rwacu. Inyuma yo kumpanura. Burya nasanze yeza afise ari umugabo. Afise umugore. Aho nza kubimenya naramaze gutwara inda ye. Ako ufise inda yaheze? So ugenda heza gusa ubu naribatse umwana ndamufise. Ubu urafise umwana waheze? Mfise umwana waheze. Ariko nyamara abakobwa mutumva. Nari narakubwiye aturya muntu n'umugabo. Afise umuryango n'abana. Ubwo mumubwira ngo mama ngo ngomba kurinjira mu rukundo ngo mama ngo nimvuge ko ndagushatse ngo ndabitse kuko abahungu bo burabizi babonye umuntu n'undi bari mu rukundo bagira jarutse rero nanje narinzi yuko uri kwadufuhira ntubonye ingaruka y'ivyo nakubwiye. Mfise inda naramubuze burundu ndagenda handi muri ya chambrette yaba hamwe twaraduhurira ndabura ndaronde yo yagenda abura maze kuvyara niyo misi heze naho namubona ndavuga ati aha rero ndatomboye cyane amufata maze kumufata yaranyikonkoboye yaranyishitura majambo make umwana ntase umwana ntiyanditswe ni perenko ni majambo make perenko kivyo bintu biteye agahinda we. Ubu ndamaramara imbere y'abavyeyi ntaca ngifise mvuga ngifise ncira ngifise mira sha ndumva uri mu bibazo bikomeye ariko abasi nanje no kukuraba ko nari nzahanu korera teka basi nje kuraba Eric mu majambo make ni iki twokora ni kwishaka ko mfasha je kintu nashaka no kuri kubera eze yari umugenzi wawe ugenda umunyindindira basi yemera umwana yandikisha umwana byonyene nuko iyo bafashije cyari byo ariko wamubuze nanje niko namubuze mu majambo make sinzi yateye sinzi yagereye nta kintu na kimwe cyo mugabo mwiza maze kubona mwese muntu yakagere ko ndikunda binjirira mu rukundo havuyemo n'injura ntihagire ndakubwiza ukuri gushika uyu munsi sinzi yari nanje ndamurondera sindamuronka bisigura ko ntazi iyani ariko katufashanye hari igihe tuzohura nawe umuntu akamuhanura ego mena ukuri narakubera umwana mubi ndankakumva impanuro ndankaguhanurwa ariko ndagusabye ufashe uzomukoze nta kindi mbona atari cyo gukora reka dufashanye turondere nawe tuzomuronka gusa
gufisha kurera umwana ku ndungu musi nivyoroshe kuko umwana isajya gute Nukuri vraiment umfashe ndatontuye kabisa ndatontuye rwose impemba memvye ku rukundo namukunda zingene namwigura reka tubandanye gushakisha sindi bugutinze ndabona kuri no mu bibazo kandi bikomeye reka tugende ndakugurira umukate ushira umwana sawa murakoze wowe cyangwa ukundira ni kinyene umuntu aguhamagaye ucubanguka ntegereza kubanguka ariko frema nukuri ndagufitiye amakuru ni menshi ubundi mu nyisho narose uwo muhungu ankunda sa vuga ati ubu ndi mu rukundo ruri seriye rumeze neza aha ni vuba mariage gakorwa ndakumbarira he aha nije ndamutereje nayo ubundi byose biba byararangiye umusore Diane ayo niyo makuru mva nkeneye kumva abavyeyi nayo babwiye gusa umuntu atareka aravyumva neza papa kubera kijya kibazo cyari cyaranshyikiye papa niwe atareka aravyumva neza mugabo urana nk'ubuye abavyeyi banje bose bobi confirma neza yego mariage vuba koko tekereza amakuru meza nkayo nta muntu n'umwe atarashigikira rero papa wawe atevye ataravyumva kandi afise ubwoba ni kubera ko ivyabaye ariko ivyubu umusore ndizera neza ko avyemera papa urabona ko ikibazo cyanshikiye umwana ari ngaho yaguma yibaza ati bya bindi bya kera mugabo mama ariko arabimwumvisha neza mugabo ndazi ko mu minsi azahitawe kuko uwo muhungu namubona byonyine shavuga ati mwana wanje ndakure kurigira mariage wow Diane Imana ishimwe ko mana nukuri Imana ihora ihoze vraiment nukuri amarira nari nararize nari nahangayitse mwe Imana yambise gusenga kwanje sawa hamagiye urazi kumugenza hano rundi cyaye tugakeburana mbe ndakubaze woba waramubwiye yuko ufite umwana ibyo byose arabizi yaremeye ko umwana mbere ayeremeye ko azomugufasha byose no kwishura atakibazo byose umwana azomutunga nk'uwiwe yaremeye ko azomwandika ko wow yewe dore ikibazo cy'umwana cyane yifise hanini mugavuze ati ico si kibazo umwana ni rwacu ndagukunda umwana we naje ni kwanje Félicitations sha yo ndaryohewe barayo makuru nari ndagufitiye ndaryohewe wumve ngo ndaryohewe n'inshuti yawe gusa rije ko mbona umuti panje ko ameze neza muri Aliseri nashaka nkoze Marene wawe urafise umugenzi gutya uri umugenzi wacu yitwa Soso uramubona nako gevye mubera kandi Marene wawe uzi ko ntaje Marene mwiza urya nyine azoshobora kandi urya nyine ndabigutuye muzomuberewe no kuri mariage ico gukunda yico umugenzi nako tuzogushigikira neza mama gusa rero nukuri Imana ntabwo icobahiro from kubi gutekeka nk'iryo hewe si bya bose nukuri vraiment Imana ntiteka irangiye mu muryango urabona aho uzoba uri hose intambo uzoba uri kurarira nembo uzoba uri kuragira gute uzogumushima Imana uvuga ati Imana warakoze ubu nabasenga kabiri ku munsi ngiye gusenga inshuro 10 yo bibaye na ngombwa ubire nirarira bushenge Nubwo ndakubaje hajya ayikore bose bazonezererwa n'umugisha Imana guhaye si bose niyo mpamvu uzoteranira urugo rwawe kubera ko satani ngaha ntabwo yigera inezererwa urukundo n'umunsi n'umwe ibyo wicara ubizi ibyo ndabizi vraiment ko satani atanezererwa umutima umugisha wundi muntu yego ubwo rero nuko nukuri ndageho cyane Imana ibihere gucubahiro nawe urabyumvise uzoshigikire uzofasha ibikorwa urazi ko byoroshye cyane ndakuri inyuma muri kimwe cyose turi kumwe nugira ikibazo merci vraiment yego sha gusa risi mse ukuzimana sinogera nakuzimanya sawa nkuko nene babwiye
ndazi yuko nakoze amakosa menshi kandi azi ko nababaje ntabumviye nk'umwana ariko ndafise ijambo nyamukuru ritumye ndabakoranya kugira ngo ndababwire ikiri ku mutima wanje. Nizeye ko ryerekeye kumenya se w'umwana. Oya papa, sivyo. Ati? Sivyo, ariko ndabizi neza ko niko jambo ngomba ndababwire ko ari ryiza. Nta jambo ryiza rikewe nga mu rugo rirenze kumenya se w'umwana. Iryo nyene ryo nyene. Iko naho. Nuko ndagusabye mbabarira. Sivyo oya ngomba mvuge. Muga ndazi ko jambo ngomba ndababwiriza ko anezera. Oya sinakubwiye umfukame sindi Imana. Icara wari usanzwe wicaye. Ikuranagira neza. Icara hajya maze udiba kuri turi kuravuga. Icara hajya. Sinkeneye kubona uri kwafuka amaboko bice bituma umenga uri konyongeza ishavu. Icara hajya. Uvuga ivyo ukavuga. Uvuga rero twumva. Vuga. Papa. Jewe nubwo ivyambaye kari birebire ariko Imana yarangiriye neza. Ndaronka uyundi musore ankunda. Kandi uwo muhungu je ndabona ko ari seriye cyane. Ikintu nagomba ndabasaba nyamukuru nuko agomba gushika ngaha. Rero nagomba ndabasabe munyemerera azoshike ngaha mu mwakire hama urubanza rukorwa. Ariko wamuhorewe. Ariko umva neza yuko jewe muri urugo nandi umugabo cyane ntari umugabo. Kuko sinumva kungene abana udashobora kubakurikirana umenya ibibazo byabo. Raba nk'uyu mukobwa inda ya mbere ayivyari yaha. Umuzukuru twa turarera arakuze. Ubu nage afatanye n'undi musore. Wumva ico kintu ariko. Mbongeye kana mukubita indikira kare. Papa nukunda? Ngagira sheke mu rugo, ngurumva papa mbabarira. Ibyo bisigura iki? Je bintu bitahura gute? Nubwa mbere usanga ariko byagenze bakwegana uri kurababona mwe nuko nagira kimukora nk'umuvyeyi kandi je kubakurikirana. Papa nyizera. Kubera gushaka kuvugana nanje kumenga je turahangana. Ndiko mbazanye uko wawe siko mazawe. Mama ubu uri mutawuze mu ngari siriye. Umwana mwiza n'ukuri ndabona ko ari mukuri. Navuze ni stop nabajije nyoko wiwawe sindi kuvugana nawe. Umuhungu mwiza. Uyo wa mbere yawitwa nani ari mwiza. Nawita mwiza. No tabura gute ko nuyu wagira kabiri atari mwiza. Atari mubi. Nukuri papa nyumva nukuri nyumva. Ko ndiko ndakubazwa ngo munda wa sinema nishura. Si ujeje indero y'abana bawe. Mama nukuri mfasha. Ngunda gira kabiri. Mfasha mama. Ngo ngumana ngo araje ngo agira ngo antware. Nonega papa de. Reka tumaze twumvira umwana ivyo ariko aratubwira. Kuciyukara cyane. Wowe nuzi uburemere bwo kwera umwana atagira se ko bimeze. Kuko waje uvi wanyu usanga ibintu vyuzuye. Nuzigere nirukanga n'ubuzima kugira bikunde ibintu nshira abana banje ku rutonde. Eske uba uribagiye Minerva natangiye abana. Uribagiye kungera nirukanga nabo mu bikenewe byose nkitanga. Uyu munsi nje guhembwa kurera buzukuru batagira base ba. Madame. Où est-ce que nous allons vraiment? Nikiwa cyo ki. D'ailleurs umviriza rero. Ndarushe. Iki kibazo cyamwege n'umukona n'abakobwa bawe ukimare. Kuvyo kuri ibira ni benshi. Mu migani 10 havuga ngo umwana w'ubwenge anezeriza se. Ngo ari kumwana w'igipfu ababazanye. Okay, mbere ndibutse. Umviriza. Mu mico y'ikirundi birazi neza yuko atamwana mutoyi ashobora kurongoga imbere ya mukuru wiwe. Eske ibyo sinyaku vraiment wowe kuratera ndamu rugo. Byo sigura iki? Mama, degiriye je sinaguma ngaha papa navaye n'iki. Nero nawe uke. Oya, Icaranga. oya mama papa yavuze byo none je sinde mukuru ushaka ntero mwako. Umbiza shade. Mpore ni wihangana. So wawe ndamuzi. Yashabuye ni kuryamera. None numuzi wewe. Umuhungu naramupimye. Amupimye geke nini nabonye ko mpore basumviriza ndakubwire ndi ya mwana wanje.
papa wawe ndamwegera atashavu ujya ndamuzi tumaranye imyaka myinshi ndamuzi humura uyo muhungu azoza tuzomuraba na twebwe tuzomwakira kandi azi ko papa wawe avyemeye ni munyizere cyo muhungu namupimye igihe kinini nabonye ko more none reka kugumurira reka kuguma witeri stress mu mutwe amaguzi nakoze neza ndazi ko noyasubira humura mwana papa wawe ndazi ko ategezwa kunyumva humura so washavuye ni kurya meza rero yibutse ibyabaye bwa mbere akaca abona n'ubu uri kuzana ibintu abahungu acavuga ati agomba twongera undi munsi ukuru ariko ndamubwira neza ko ushobora kuzana uwo muhungu ukamuraba kandi arabyumva niwihorere mpore genda ishavu rihere ndaza kumurondera ndamubwira uko bimeze uhore umukobwa yabyariye iwabo aronka umugabo w'umusore nanje ndi ngaha cyane kizima rije nirirwa ngaha niyaza nzomutsindira bite papa di sawa anije ngo tuganire urabona cyari twariko turaganira nyene twumvira ivyo Diana tubwira aho nyene narabonye ko ntwavyakiye neza oya njye sinari kubyakira neza none wumva byumvikana ko byakira neza nyene biragoye ariko nyene nk'umuvyeyi kandi habamwe kwihangana rero narinje ngo tuvugane ndabona umwana biratubwiye icyifuzo afise ku mutima kandi ndakwizera umugabo mwiza n'ukuri ni hamwe nyene umwana yakubabaje kandi kure yagisa nk'umuvyeyi birumvikana naje byarambabaje ariko nk'icimvira yadusabye umwana yaratubwiye ko afise umukunzi kandi ngo ndiko ndamuraba narabonye ko yatahuye amakosa ya mbere yaduforeye kandi yaratubabaje ariko ubunye nanje ndabona ko umengo umuntu yatubwiye ko yoba ari muzima aratubwiye ko afise umukunzi agomba ko twamushigikira nk'abavyeyi nawe akagira ubukwe rero naninje kugusaba papa Dia nukuri tumwumve ndakubaza burya none uyo muhungu waregereye umukobwa wawe uramubaza imico yiwe urumva ko ari imico yoba myiza atosura kandi kutuzanira ikibazo n'icambere yatuzanye yego twaraganiriye na Diane ndamubaza uwo muhungu imico yiwe uko ntameze arambwira ko ari umuhungu ameze neza atandukanye n'uwamuteye inda bwa mbere erega papa Dia wowe nuko nyene ushavuye nyene biba bigoye kwakira ibintu nayo ubundi umwana twomureka nawe akagenda tukamushigikira nk'abavyeyi akagenda kubaka urugo rwiwe kandi byose nyene no kubiha Imana ariko twizere ko bizogenda neza ariko umwana ko yadusabye aciye bugufi ntitwamutererana nk'abavyeyi ngo tumureke wenyene twamushigikira hama bikagenda neza kandi ndanezerewe cyane kubona turiko tuganira dutujisha ishapu ryagabanutse bana kurya munsi wa mpakiki jewe narahaze kweri warankariye ariko rero uno munsi ndaryohewe kuko tuganiriye neza nk'abavyeyi nyene turiko tuganira ibibazo by'abana bacu rega umwana so wajewe jenyene ni wa twese gusa nuko yatugoye ariko nyene reka tumushigikire nk'abavyeyi tumusangiye nuko ndavyumva ega Madiane we unahura uko ntari je nka jewe ndi umupapa ndi umutwe w'urugo ntabwo nshobora kubona ibibazo biko biraba mu rugo hanyuma ndabibwiye icyo ndabivuzeko kuko ugiye gusuzuma ukaraba urukundo rw'ubu ni urukundo rwuzuye ubusambanyi gusa rero kuronka umuntu afise intego yo gushobora kuzana gutwara umukobwa wacu novuga yuko usanga ni gake bishika niyo mpamvu nanjye ntushobora kureka gushavura bivanye nuko mbona icyambere urabona ko bwa mbere yari mu rukundo nyine kuravuga aca twarinda yigitwarira iyumvire nk'ubu ndikunda rero umwana ntaramenya na se wiwe none bumva je nari kuweka gute gushavuzwa n'ibintu byagiye biba ngaha mu rugo kandi urabona ikindi nacyo giharure neza ndiko ninya yuko n'uyu mukuru wiwe yuhava usanga agiye gutwara ingeso ya mwene wabo niyo mpamvu rero ntegereza gukara ariko nkuko nyine wagiye ukimbaza na utuje nanje nk'umuntu w'umupapa ndabona ko nimba koko uyo muhungu afise objectif yo gutwarana n'umukobwa wacu je novuga yuko ivyo bintu bifise ishingiro naje sinobora kubishigikira
ariko nuko nzi ko je ndi umutwe w'umuryango nawe ukaba uri izosi ryanje. Rero izosi rijejwe gukoresha umutwe uhindukizaho aho umutwe ugiye utameze neza ikagarura kugira bikunde wa mutwe utumbere ku ntumbero nziza. Rero nk'umutambukanyi wanje nigezwa guha agaciro ku majambo waje umbwiye, sinocasubira kandi kuvuga ngo urumva, ariko ugenda uganire n'umukobwa wawe ibibazo yaduteje ubwambe ntibize bisubire, hanyuma tuzobashigikire babaye. Urakoze rero papa di kuba nukuri wumvise iki kiganiro, burya sinahise ko haba vyakiro rero ndaryohewe ko twemeye gushigikira abana bacu. Burya Diane yarabahangayitse avuga none papa vyakira gute, papa bizogenda gute. Rero ndanezerewe ngoma cinja kumuhumuriza ndamubwire azotume ko umusheri wiwe aze tumubone mu rugo. Tumubone genda umuhumurize, ariko ubaye impanuro kugaruka bw'ubu bari mu bintu usanga bidahimbara n'Imana. Yego akundanye n'umuhungu ukazamva ngo bagiye baje ngo agiye kumuraba ngo mu mageto, babita ngo mageto data abanyagisagara. Ubu magaje usanga niyo bakuye iyo madane niyo batuzaniye ibibazo mu rugo tacho bababuza vraiment nataka baradutesha umutwe nyene abana. Rega na jewe papa dia woza ngo biranezera ubona umuntu atutwarira ko rega nagateka nakamara amazi ariko kandi dukora ko kahuza. Reka dusabe Imana idufashe nyene asohoka agende kubaka. Reka jewe ngende kuraba yuko amadosiye yo kukaza ameze neza. Ego genda sawa turasubiye. Yego Diane ngo hano Mama, ukaramenga hanze. nari kumwe na papa wawe. Muganire. Kare bya bintu byawe. Mama ndaguha amakuru rero nahetse. Amakuru meze nyabahima. Nabonye papa wawe ko nari yarakaye wa munsi. Ukambwira ngo nze kumubaza. Turaganiye ndamutuza. Ndamwereka nyene mama ufashe ntumemuki. Ngira ngo nije wamenye ujya mu nkunda muzi ntaranamubona. Ndamubwira ko yoba ko ari mwiza wasiguriye byinshi. Yavyemeye. Mama, yavyemeye? Yavyemeye. Yavyemeye. Uburengo ndogo. Ariko rero nzumara amazi abona ko nagumye ndagusigura sha. Nukuri. Umuhungu wari bari muzima. Ujya muhungu ni muzima? Ni muzima nyongera. Ntakumva. Tene nyongera. Turazi ngene nababaye. Bazi ibintu byanshye kwa bizi nawe ngene bingana. Navuze ati aye nzokwigumira ngaha. Mugabo ujya muhungu twara yaze ibintu biri seriya jani wabo dusiripize men nuko aye chenutse ari ngomba cyenda mu telefone ndamuha inkuru nziza ku bintu bimeze neza cyane tumubone na papa we yambwiye ati azocamutsana tumurabe ati gusa ukuntu papa ari yavyanze hari bimwumvishije genda kugurira akana nawe ugikorereko mwiyakana vrema gusa ntuzi ntashuka ntuzi isoni n'ukuri ico nico kuko sowe yagumye abona kumengo ndagushigikiye ariko none mama nyizera n'ukuri nyizera nawe uzobora ko ari ibintu byiza nawe urazi ibintu byiza nakuzana ko ego sawa kubirinde nukuri aha reka ndakora telefone uco mubwiye urarinda dutegura ibintu tuzomwakire hasa neza sha. Sawa? Ni sawa. Mumeze neza? Turashima Imana. Mbe basha Diane yoba hari? Diane? Yego. Diane ni jewe? Diane ni wowe? Yego. Ko mukangutse none? Ndakangutse sana. Yego. Jewe Diane.
Karibu. Wow. Karibu. Stare. Sawa? Meze neza. Ila wewe wa mshitsi nakubwira. Karibu. Okay, Diane nuyo. Karibu. Merci. Karibu leo wisanga ni muhira. Merci. Nzizoba njeko. Gari rimeni mkagahanga. Gana kwishe. Yahishe ni wibona aha naje bashe. Naje ndihungagura sinzi sinakubwira. Amashiri. Oui. Kuri numva sigenda gukunda cyane. Ibengeje. Utazi nanje. Reka ahubwo ndaguhamagara yera musigarane sibyo? Ndaguhamagara abavyeyi. Okay, muhamagara. Ela. Sa. Inguganiriza umushitsi. Merci. Turaryohewe no kubabona. Karibu iwacu. Ego murakoze. Bitwaragute kumva. Ego. Rero wari wibeshe cyane ntiwari wumvise icyo nakubaje kare. Oya. Sinibeshe. Utumaze nabiri. Nashatse gusa kukubwira ko nitwa Diane tu. Okay, biba. Hama. Ikintu nshaka kukubwira. Uravye urya Diane na jewe nari ndemetse. Sindavyibushe umukobwa afise ibisusu. Rya mutoya wanje nawe urabona ko nawe urabibona. Kandi ikintu naco nashaka kukubwira. Urya Diane afise imisumbi. Ushaka wamuhe gutorera jewe. Ndamuhebe.